Imbere yo kurangiza no makuru ni kakanya kurukurikirane k'insiguro y'intahe yo kwikukira itangwa n'abahoze barongoye Uburundi. Uyu munsi tubashikiriza ibikuru bikuru mu ijambo rya Petero Buyoya ryo kuwa mbere mu Kakaro mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1991. Eric Manirakiza. Ubumwe bw'abarundi tuzobugwanira. Ubumwe bw'abarundi tuzobutsindira. Ni Perezida Petero Buyoya atangura ijambo ryiwe asigurira abarundi intahe y'ukwikukira. Ukwikukira ku Burundi kwatumye abarundi baruhuka akarenganya, baruhuka agacinyizo, baruhuka agakengere kama kajana n'intwaro ya gikoroni iyo ariyo yose, haba ngaho iwacu canke ahandi kw'isi. Ukwikukira ku Burundi kwatumye abarundi basubizwa ijambo kugira ngo bashinge intwaro ibashimisha. Ukwikukira ku Burundi kwatumye intwaro y'igihugu isubizwa bene cyo kugira ngo bakirongore bisunze ineza y'abanyagihugu, bakirongorane iteka n'ingingo, bakirongorane umwitwaririko mwinshi wo guteza imbere abarundi bose, batwarira Uburundi n'abarundi bose atagucagura, atakwirengagiza, atagutaramura. Ivyo byose nivyo ukwikukira gusigura. Niko kubwira abarundi ko hakera agatima k'amacakubiri k'abantu bogera ku moko. N'ubu hariho abashaka kudusubiza mu buja bw'amacakubiri. Abo nabo ni babandi badashobora kurengera amoko canke intara kugira ngo biyumvirire igihugu cyose, biyumvirire Uburundi n'abarundi bose. Ni bamwe bagenzwa n'amarongo bakogera ku moko kugira ngo babibe urwanko, babibe ishari n'inzigo. Ni bamwe bagenzwa n'amacakubiri, bahiga gucinyiza abandi, bahiga gukumira abandi, bahiga kwica. Muramaze kubumva, muramaze kubamenya, muramaze kubona canke kumva inzandiko zabo atakini zigisha, atari ugusambura, atari ukugumuka, atari umuryano, atari umudugararo, atari ugusesa amaraso. Muramaze kubumva mu mvugo, bamwe bavuga benyaguza, abandi bavuga bafobetse, ariko bose bararika abarundi gucanamwe, binyegeza inyuma y'amoko, ndetse bamwe biyita ko barwanira ubwoko kanaka. Ariko ico mwomenya nuko ataneza baronderera umurundi n'umwe, nta neza baronderera umuhutu, nta neza baronderera umututsi, nta neza baronderera umutwa. Gukomeza intahe y'ukwikukira ngo nugukomeza ubumwe, aca yibutsa ko amasezerano y'ubumwe ari yindi ntsinzi. Abarundi batsindiye intahe y'ukwikukira kuko bashize hamwe, kuko bishimikije ubumwe, kuko bahakanye gucanamwo, kuko bahakanye amacakubiri. Mu gukomeza intahe y'ukwikukira n'ubu nyene, ubumwe nibwo butegerezwa kutuja imbere. Ubumwe bw'abarundi bugoyagoye, intahe y'ukwikukira izoba iri ku manga. Ubumwe bw'abarundi busambutse, intahe y'ukwikukira izoba icitse imizi. Nta kibuza ko tuzoyambugwa, abarundi bagasubira kunyagwa ijambo, bagasubira mu buja. Umugambi w'ubumwe tumazemo igihe niyo ntango n'iherezo rya byose. Ubumwe buramye, intahe yacu yo kwikukira izotsimbatara. Noneho uyu munsi mukuru ushitse, twaraye duteye intambwe iboneka mu rugamba rwo gukomeza ubumwe. Ushitse twaraye turonse iyindi ntsinzi ihambaye, umunsi abarundi bapfundika amasezerano y'ubumwe bwabo. Muri iryo jambo nyene Petero Buyoya niho yatangaje icese umuzo wa demokarasi n'imigambwe myinshi. Iyo ntwaro rusange rero turondera
ishobora guca mu migambwe myinshi canke mu mugambwe umwe byose nibishoboka turamaze gushikiriza kenshi aho duhagaze asangwa abarundi bazoshikira intwaro rusange nyakuri baciye mu migambwe myinshi nta kibuza bazoheza bashinge iyo migambwe asangwa naho bifuza kugumana umugambi umwe rudende tuzokubaha ibyo bashinze nk'uko mubizi ngaho iwacu twaramaze gutangura kwiga ingene twoshikira intwaro rusangi nyakuri twaramaze kwerekana uburyo tuzokwiga ico kibazo kanatsinda igihugu n'umurima w'isangi usangiwe n'abarundi bose ukwiye kwitwaririkwa n'abarundi bose ukwiye kurarirwa n'abarundi bose iyo niyo demokrasi abarundi bariko baraja inama. Iryo jambo Peter Buyoya yashikirije itariki imwe ukwezi kw'indwi 1991 yamaze iminota hafi 40.